Ndabaramukije bene data nshuti z'umusaraba aho muri hose umwami Yesu Kristo nabahezagire. Muri kumwe na Françoise Habonayo, mpaye icubahiro data wa twese asumba vyose ku buntu asuye kutugirira kugira ngo tube hano kugira dusange ijambo ry'Imana namwe. Imana ishimwe. Reka dusenge. Haleluya. Ndagushimiye ya amen. Ndagushimiye Kristo mukunzi w'abari mu isi, ngushimiye uyu mwanya, ngushimiye izi saha, ngushimiye ko ari wowe unyemere kongera kuza. None rero Mana ndasabye ngo bane nanje, ungirire neza ushoboze, undongore. Kandi bene data bankurikira ndabasabiye umugisha wawe mwami, ngo bacumvira ijambo bunguke kugukunda, bunguke kukwegera, ibibagoye byose bibarekure mu izina rya Yesu. Gutabangwa kwawe, kugirirwa neza kwawe bibane nabo. Ndabigushimiye kuko ibirenze ivyo ndagusabye mu izina ryawe ryera Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Uyu munsi muti none naho tuzaniye iki? Ndabazaniye ijambo ry'Imana. Erega nta bishasha nzanye. Kandi ikindi naco ivy'Imana no kwibukanya. No kwibukanya Imana yaravuze ngo twame twibukanya kugira ngo ntitwibagire. Ntiwibagire kuri mu rugendo, ntiwibagire kutarashika. Kandi rero tutarashika hariho vyinshi tubanza gukura mu nzira kugira ngo tuzoshike nyene dushitse, tutavuga ngo twarabuze umwanya tuba twarakoze biriya na biriya. Rero Imana ihabwe icubahiro. Uyu munsi ngomba tuganire ku ijambo Yesu yashize mu mutima, ijambo rivuga ku bw'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana turubonera muri vyinshi, ariko reka tururabire muri aya majambo ari mu gitabo ca Ezekiyeli igice c'16. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ndasoma ku murongo wa mbere ngo ijambo ry'Uhoraho ryongera kunzako riti, mwana w'umuntu, menyesha Yerusalemu ibizira vyaho, uvuge utuku ni ku mwami Uhoraho abarira Yerusalemu, atamamo yawe n'amavuko yawe uri uwo mu gihugu c'i Kanani. So yari Umwamori, nyoko yari Umuhetikazi. Mu mavuka yawe umunsi wavutseko uruzogi rwawe ntirwagabiwe, ntiwarushe wuhagirwa amazi ngo utungane, nta wakwiritse mu munyu namba, canke ngo agushire mu twahi, nta wagushizeko akajisho ngo akugirire akagongwe kugira ngo agire ico agukorera muri ivyo, ngo akugirire ikibabagwe. Ariko washiburiwe mu gahinga umunsi wavutseko, kuko waruteye ishishi. Maze nguserutseko mbona ingene ukumbagara mu bisanza vy'amaraso. Ndakubarira nti naho uri mu maraso yawe ndaguteretse baho. Haleluya. Mbere narakubariye nti naho uri mu maraso yawe ndaguteretse baho. Tugende ku murongo w'8. Maze ndaguserutseko ndakwitegereza, mbona ushitse mu gihe uteye igomwe, maze nguterera ku mwambaro wanje, nambika ubwambure bwawe. Mbere narakurahiye nsezerana nawe isezerano ucika uwanje. Haleluya. Niko Umwami Uhoraho agize. Ndaheza nkuhagiza amazi, mbere nkuhagira amaraso yawe rwose, ngusiga amavuta. Kandi nkwambika impuzu zijererenza amabara, nkwambika inkweto zo mu nsato
z'ibikoko vyitwa tahashi, ngukenyeza umukenyero wera derere, ngutwikira ihariri, haleluya, ngusakarako utugenegene, nkwambika imiringa mu maboko n'amagufu mw'izosi n'umugufu mw'izosi, nkwambika impeta ku zuru no ku matwi n'igitsibo ciza mu mutwe. Uko niko wasakawe izahabu n'ifeza, kandi imyambaro yawe yari impuzu zera derere n'amahariri n'izijererenze amabara, wamurya ivy'ifu isetse neza n'ubuki n'amavuta, kandi wari n'akaranga bihebuje. Uraroranirwa ushitsa no ko kwamikara, ucika rurangiranwa mu mahanga kubw'ubwiza bwawe, kuko bwagizwe agahore n'icubahiro canje nagushizeko, niko umwami uhora hagize. Amen. Imana ishimwe. Hano tubonye aya majambo avugwa ku bwoko bwa Isirayeli. Ukurikiye neza baravuga bati, wewe uvuka muri aba mu bwoko ubu, nyoko yari uyu, so yari uyu. Ingene babidetaye muraza kubiraba, ariko aca asubiramwo aravuga ati, igihe wavuka ntawagushize ku mutima habanamba, ntawakwitwararitse. Eka abavyeyi murabizi, mu gihe co kuvyara iyo tugiye kwa muganga kwibaruka, hariho ibintu abaganga bagukorera kugira ngo bagutandukanye n'umwana. Wavutse baca bakata uruzogi bagatandukanya na mama, umwana na nyina bagatandukana, kandi rwa ruzogi hariho ibyo barukorera, kuko batabibakoreye biba bibaye bibi. Ushobora kugira infection, ukagira indwara, umubiri ukabora, ukamererwa nabi. Ariko bajya abantu bakira umwana hariho ibyo bitwararika gukora. Imana ishimwe. Turabona ngo barakata uruzogi, aha anye bari bafite desinfecta yitwa umunyu, niwo bashirako, ariko uyu munsi twebwe ngira ngo bashirako alcohol sinzi. Hariho n'ahandi bapfa kugara gusa bakareka gutaha kuma, canke bagashirako Dettol. Rero ibyo byose byari bico bisobanura mu buryo bw'Imana, mu buryo bw'impwemu. Isirayeli igihe yavuka ngo nta numwe yabitwararitse, nta numwe yarabababaye. Eka yasa nk'umwana atababanywe, atanu umuntu numwe abahanigwere. Na wewe nanje igihe twavuka, kumbure ngira ngo wewe warashitse muri famille baguha affection, waje bakugomba, ariko hariho abandi bavuka batabashaka. Nk'umuntu atwaye inda y'igitwarire, hariho abatamushaka. Ivyo biragaragara. Hariho abo duhora tubona canke twumvise babyaye abana bakaja kubata, ugasanga babataye mu mifurege canke mu matwarete, canke babashize mw'isashe barabata nyene. Imvo ni nyinshi zisuma umuntu bomuta. Mose bamugiriye iki? Na Mose baramutaye. Ariko Mose we kwari kumuhungisha canke ariko mu ijambo rimwe nabo nyene baramutaye, ntibamugumije. Ariko wewe byabaye ibindi. Ico ndiko ndavuga niki? Hariho ibituma umuntu adashobora kuguma mu gikiriza ca nyina we wavutse. Bikagaragara rero yuko uwo mwana avutse afise ibibazo, ntagira umwitaho, ntagira umwuhagira, ntagira umwambika, ntagira iki. Isirayeli igihe yavuka ngo ntiyari afise abamwitwararika. Ijambo ry'Imana ryatubwiye mu gihe wavuka ngo ntawagushize,
nta nawe guhaye ikibabagwe ngo agukunde, ngo ariko ngo bagutereye aho, ngo uguma mu maraso yawe, n'igitovu cawe ngo nticagiriwe amasuku, naho ngo n'utwahi n'impuzu z'umwana ntibamuhaye, ntiyaronse. Bene data nshuti z'umusaraba, ushaka kwiyumvira uti mbega wowe bimeze bite, byari bimeze bite? Yesu yagukuye hehe? Yesu nashimwe. Abantu bose Yesu yabasanze barushe, nta n'umwe Yesu yasanze atarushe. Iyo Yesu yari gusanga utamukeneye ntiyari kuza, ntiyari kuguhamagara. Eka nanone icamukuye mu ijuru, Yesu yakuwe mu ijuru na wewe na jewe, kuko twari dufise ibyo tubuze, twishwe n'umubabaro, twishwe n'agahinda. Yesu aza kuturemera amateka, Yesu aza kongera kutwubaka gushasha. Yesu wewe kugira umuntu nanje ngira umuntu. Haleluya, Imana ishimwe. Yesu we, ngo Yesu, ngo Isirayeli ngo bamusanze akumbagara mu maraso, ngo Isirayeli ngo nta n'utwahi yambitswe. Umwana atambitswe ibyahi avutse aba ari ikibazo gikomeye cyane. Batanguye bavuga ngo so ni naka, nyoko yari naka. Reka turisubiremo. Ajya ku murongo wa 3, ngo uvuga uti uku ni ko Umwami uhoraho abarira Yerusalemu ati, amamo yawe n'amavuka yawe uri uwo mu gihugu c'i Kanani. So yari Umwamori, nyoko yari Umuhetikazi. Aya madetaye yose bayashiramo kubera iki? Kubera bagombye kwerekana iyo umuntu ava, bica bigaragaza uko umuntu yari ameze. Iwacu baravuga ati mbega ujya ni mwene nde, naka wande, wahehe, mubaki. Ibyo byose bica bigaragaza linye yanyu canke uriwe. Niba uva mu batunzi, niba uva mu bakene. Kera hari ukuntu nyene mu kuraba abakobwa canke mu kuraba umukwe wanza kuvuga mbega njye ni mwene nde, kugira ngo umenye ko uwo mukwe wanyu ari sawa canke ari ndushi. Isirayeli babanje kudondagura ingene yari ameze. Murindi jambo ati ntiwari uwo gukundwa, eka ibyanyu ntibyari bigororotse, ntibyari bitomoye. Ariko Kristo Yesu nashimwe. Haleluya. Ngo aca n'uwo mwana ngo aca musanga agaragara ari mu micafu yiwe, aca aramutora nk'uko we nanje yadutoye. Haleluya. Sinzi aho Yesu yagusanze, ahajye nyene yagusanze. Yesu yarakubonye, abona kurusha, arakora kwiyegereza, akugirira neza. Yesu w'ikintu yakoze ngo amaze gufata uyu murongo utubwiye ngo Isirayeli bamaze kumwakira cyangwa uyu mwana bamaze kumutora, ngo babanje kumwuhagira ya maraso, baca barafata ca gitovu baragitsirika, ngo aca mushirako impuzu z'uruyoya. Imana ishimwe. Haleluya. Ndashima Yesu. Aha ntitwabonye ko bamushizeko impuzu z'uruyoya. Bibiliya yatubwiye ngo akivuka nta twahi bamushizeko, ariko Yesu aje ntiyamushizeko impuzu z'uruyoya. Murabe neza, yamushizeko impuzu ziwe. Haleluya. Ku murongo w'13 ngo kuko uko niko wasakawe inzahabu n'ifeza, kandi imyambaro yawe yari impuzu zera derere n'amahariri n'izijererenze amabara. Aha yari amaze gukura, yari amaze gukura, kuko Bibiliya aha ku murongo w'8 yavuze ngo maze ndaguserukako ndakwitegereza mbona yuko ushitse mu gihe uteye igomwe. Ngo maze
nguterera ku mwambaro wanje. Haleluya. Nguhoraho amuterera ku mwambaro wiwe, nguterera ku mwambaro wanje, nambika ubwambure bwawe, mbere narakurahiye nsezerana nawe isezerano ucika wanje. Haleluya. Imana ishimwe. Yesu yatwambitse imyambaro yiwe, asanze turi gusa, asanze turamenya, aratwambika, afuka ubwambure bwacu, yaheje kutwuhagira. Imana ishimwe. Yaheje kudusiga amavuta, aca twambika imyambaro yiwe, ngo aca tugira biwe. Imana ishimwe. Imana ihabwa icubahiro kubw'urukundo data yadukunze. Yesu yadukunze turi babi, Yesu yadukunze tugowe turushe, Yesu yadusokoye agukura hariya muri bwa busambanyi bwari bwarakwishe, muri za nzoga zari bwazikwice. Yesu agukura hariya, Yesu agukura muri ya manyanga na bya bindi na bya bindi. Yesu we, Yesu agukura hahandi wahora urara urakubitwa ijoro n'umurango. Kristo akugira uwiwe. Uyu munsi usa neza, uyu munsi usa neza, uyu munsi uteye igomwe. Ariko na Yesu akunda utwiza. Yesu yavuze ngo waheje kubambika kabasiga, ngo acara biyegereza, ngo aca bagira uwabo. Imana ishimwe. Yesu Kristo umukunzi w'abari mw'isi, ikintu agukorera ubwa mbere, arakoza akagutunganya akakugira neza, hanyuma ukaba uwiwe. Imana ishimwe. Hari ibintu nasomye amajambo ndaraba nsanga mu mwana w'umuntu hariho ibyo we usabwa gukora, hakabaho n'ibindi ataco we wobikorako. Nk'akarorero, Bibiliya yavuze ngo yasanze uwo mwana yarakuze, ngo amabere yarahagaze, ngo imishatsi yarakuze. None ibyo wobikora kwiki? Imishatsi siwe wimeza? Oya. Oya. Hariho ibikorwa bya rurema. Amabere kugira ngo asonge, kugira ngo ube muremure, cyangwa kugira ngo umere nk'iki, data, iyo ni processus yiwe akora uri kurakura. Ugakura, ukamera gutya, ukangana gutya, bikagenda gutya. Gukura ni igikorwa ca data wa twese ahoraho. Ariko koga no kwambara impuzu ni igikorwa cawe nawe. Rero Isirayeli hariho ahantu bisa nk'aho umenga yarabagaye, kuko niwe yaciye aza yongera arabuhagira. Bibiliya iravuga kandi ngo bari mwebwe mwimenya, ngo mbega ntimwiyizi. Ndagushimira mwene data uri kurankurikira, ndabizi ko wiyizi. Ndazi yuko uzi ni hehe hakugora, ukamutakambira Imana, ukamuyisaba ngo ikuhagize amaraso yiwe. Amaraso ya Yesu niyo atwoza ibyaha byacu. Yesu yaraheje gutanga ikiguzi c'ibyo byaha byawe ku musaraba. Rero reka kuguma ubyikoreye ugendana ubwo bucafu, ahubwo genda Yesu mubwira uti Yesu mparira, mpangaza, mparira, oga mu maraso ya Kristo Yesu. Haleluya. Rero ngo Isirayeli yasanze ngo akikumbagara mu maraso, icyo yakoze umwami ngo acara mwakira, acara mwuhagira, acara namusiga, aca mugira uwiwe. Imana ishimwe. Hajye ku murongo wa 14 haravuga ngo ucika rurangiranwa mu mahanga kubw'ubwiza bwawe. Mwibuke ngena Abisirayeli aho baca barabatinya bati bajya abantu bagendana n'Imana bagatinya bagahunga. Ngo twarumvise ibyanyu ngo iby'Imana yabakoreye hariya na hariya. Imana ishimwe. Imana iri mu ruhande rwawe bizomenyekana. Imana ugendana n'umwami Imana bizomenyekana. Ibiramenyekana. Imana ishimwe.
muranumva abantu bavuga ngo ngo nakari mu ijambo kweri, abandi bakavuga ngo urazi ngo nakari mu mavuta. Kubera iki? Biramenyekana ngo ucika rurangiranwa mu mahanga kubw'ubwiza bwawe. Ubwiza bw'umuntu bene data ni iki? Si akazuru. Oya, ntimurabona abantu umuravye kw'isura umenga ntiwomuha amaso, ariko muri kumwe ukaryoherwa ukumva utosha kuvana. Yakubereye mwiza cane. None ubwo bwiza buba bwavuye he? Buba bwavuye he? Ngo ucika rurangiranwa mu mahanga kubw'ubwiza bwawe. Ubwiza bw'umuntu n'ibikorwa akora, n'ibikorwa akora bigirira neza abantu, bigatuma bamukunda bakamwita mwiza naho yoba uko yoba ameze kose. Hanyuma ngo kubw'ubwiza ngo kuko bwagizwe agahore n'icubahiro canje nagushizeko. Ubwo bwiza bwagizwe agahore n'icubahiro data yagushizeko. Ni ukuvuga ngo ico cubahiro data yagushizeko nico gituma abandi bose baca babona kuri mwiza. Aragahoraho Yesu Kristo. Haleluya! Umwami Yesu aragahora asengwa, icubahiro gihabwa Imana. Hariho ibyo yadukoreye. Yo Mana we, hariho ibyo yadukoreye. Uyu munsi muriko murankurikira muva muri hirya kure, nabo ntazi, nanje hariho murankurikira ntazi, ariko nkanezerwa nkavuga nti uriya muntu ndamukunda we, ukanamurokomanda n'abantu uti yo uzoraba umuntu yitwa naka afise ijambo riryoshe. Imana ishimwe. Haleluya! Icubahiro data yagushizemo, aya mavuta data yagushizemo, ivyo bintu muhemu yari ateretse muri. Haleluya! Umwambaro wa Kristo beneda, umwambaro wa Kristo niwe watugize neza. Umwambaro wa Kristo niwe wadufutse ubwambure bwacu. Mwene data nimba utarambara umwambaro wa Kristo, uyu mwambaro wa Kristo ngo gufuka ubwambure bwawe, uracari mu bino gushika uyu munsi. Hindukira Yesu. Yesu yavuze ati nimuze mungureko imyambaro mufuka ubwambure bwanyu. Iki jambo ry'Imana ryaduhamagariye gukora. Ngo mungure n'umutima usige ku maso yanyu kugira ngo mushobore kubona. Imana nihabwa icubahiro. Twambaye ubu bwiza twabuhawe n'umwambaro wa Kristo. Yesu niwe yatugize beza. Nama nibuka umuntu umwe yigeze kuvuga ngo yongwa agakiza ni keza. Ngo agakiza ni keza, ngo uyu munsi yo ntamenya Yesu ngo sinzi yomba ngeze. Kandi by'ukuri ntawe urabizi ugeze hehe, ariko Yesu nahabwa icubahiro. Nanone si ibyo gusa, Yesu amaze kutugirira neza, hari ikindi yaciye atugirira. Ngo yaciye tugiranira alliance nawe, yaciye atwikwera tubabiwe. Imana ishimwe. Rero iyo umenya kuri umuntu w'uwundi, ibyo ukora byose unezereza uwo yagukoye. Iyo umenye kuri kutaciganza, umenya ngo ibyo ukora byose ukwiye kuraba ati ahaga uwo nkorera ni naka. Ninigenza neza bashima naka, ninigenza nabi batuka naka. Turaba umwami Yesu nashimwe, yatugiriye neza, aragahora asengwa, icubahiro gihabwa Imana. Mwene data uri kurankurikira, ntaco Yesu atadukoreye. Ibyo ufise ni data yabikugiriye. Yagukuye hariya ngo naho nta nutwahi wari ufise, impuzu ntazo wari ufise wagenda amenya. Ariko Yesu Kristo we, mwivuka giwe byagenze gute? Yesu yari umwami, yavukanye. Bibiliya tubwira ngo hariho cagihe abungere babwiwe ngo genda hari i Betelehemu murasanga y'umwana
aryamitswe mu bwato bw'inka ngo muramusanga azingiriye ko impuzu z'uruyoya. Haleluya! Yesu Kristo yari afise impuzu z'uruyoya, ariko wewe nanje ngo nitwaronse n'udutererako n'akahi na kamwe. Ashimwe Kristo. Yesu, Imana ihabwa icubahiro, ijuru ryari ryamaze kubikora byose neza. Imana ihabwa icubahiro. Isirayeli ni imaje yawe, ni imaje yanje, aho Yesu yadukuye, urukundo Yesu yatugiriye, ingene yatwikwereye, ingene yatwiyegereje, ingene yatugiriye neza. Ntuhavure abo mu mubiri ngo uvuge uti jewe navukiye muri maternité, baranyambitse ya malanje, baranyambitse biriya na biriya n'ibiki na twatugomba twiza. Tuje mu ijambo ry'Imana. Aha ni mu buryo bw'impwemu, kuko Isirayeli ariko aravugwa agereranywa n'uruyoya, si ukuvuga ko ari umuntu umwe. Oya, ni Isirayeli, taifa la Mungu. Imana ishimwe. Bibiri ivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo kumwakira Kristo, kwemera iyo invitation data yaduhaye, byadutumye ducika biwe. Imana ihabwa icubahiro, kandi tugume muri ubu buntu bwiwe. Mwene data uri kurankurikira, ukorera Imana wivuye inyuma, umukunda umwami wacu Yesu Kristo, yakugiriye neza, yaraguhanaguye imyanda, ya myanda yose wari urimwo. Urabizi aho wari wivayanze, ibyo wivayangamwo ibyo ari byo. Ariko Imana data wa twese, urukundo rwayo ntiwamushishe, ariko abandi warabashisha, abandi barakuvuga, abandi barakwanka. Hariho n'umuntu yankwa n'abavyeyi biwe n'abavukanyi bose bakamuta, ariko Yesu ntiwamushishe. Yesu aracara kwiyegereza, aravuga turi uwanje. Mwene data, wewe ukiri mu makanivo, wewe ukibayanga muri ibyo vyose, nturacegwa. N'uyu munsi Kristo araguteza ibiganza. Niwe wamuzanye, yavuye mu ijuru ku bwawe kugira ngo akugirire neza. Imana ishimwe. Ngo ahejeje kutwoza akatwambika. Haleluya! Ngo acaradushariza. Yo, ashimwe Yesu yadusharije, ngo atwambika imikufu ngo ku maboko, atwambika imikufu mu izosi, atwambika ngo impuzu zijererenza amagagwe, atwambika ngo atwambika n'ibirato ngo vy'ingozi vyakwire bimeze neza do karite. No kuva ngo ivyo Yesu yaguhaye byose nta pirate irimo. Haleluya! Nta pirate irimo. Tugendera mu buntu bw'Imana, byo mu bintu original. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya! Amahoro Yesu atanga n'amahoro s'amapirate, n'amahoro yuzuye. Ya mahoro adaterwa nuko umuceri wuzuye muri stock, ya mahoro adaterwa nuko kuri konti hari amahera menshi, ya mahoro adaterwa nuko atacu ufise mu nzu. Uko bimeze kose bimanuke biduge, amahoro ya Kristo Yesu aguma hahandi. Haleluya! Amahoro ya Yesu urashaka kuyagira muri mu mubabaro mwapfishije umuntu, mugabo mu mutima ukaririmba. Amahoro ya Yesu ariganza. Amahoro ya Yesu ni original. Haleluya! Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amahoro Yesu atanga. Ngo yambika ibirato, ngo mwambika ibirato byakwire, ngo ibirato by'ingozi. Ngo amambika n'impuzu zijererenza amagagwe. Kristo nashimwe, duha ibintu bitomoye. Karibu kwa Yesu. Karibu kwa Yesu. Abantu bayirirwa birukanga barondera icubahiro hirya no hino. Icubahiro kiri muri Kristo. Aba bandeje barashaka kukubaha umunsi kubera yuko ufise iyo poste urimo, ariko ejo ni wayivamwe bazogutera amabuye, bazogusuzugura. Ariko muri Kristo uko waba umeze kose, icubahiro Yesu yagushizemo nawe ukikwaka. Oya.
uko Yesu yakugize, ube ufise amafaranga uba utayafise, uba mu nzu y'abakene cyangwa uba mu nzu y'abatunzi, uko Yesu yakugize biguma ari bishasha, bigumana itoto ryavyo. Haleluya! Biguma biryoshe kuko Yesu ni waba ari muri wewe. Yesu ni waba muri wewe. Imana ishimwe. Ngo nkwambika impeta ku mazuru no ku matwi n'igitsibo ciza mu mutwe. Niki Yesu atakoze? Niki Yesu atakoze? Yakwambitse igitsibo mu mutwe, yatwambitse umukufu mw'izosi no ku mazuru. Umwami yaragusharije ku kantu kose. Ivyo bindi urondera n'ibiki? Yesu yarabikoze. Injira muri Yesu, vya bindi vyose warondera uco bibona. Abantu birirwa barahangayika ngo reka nshire kwikireka kugira ngo ugende, kugira ngo se neza. Gusa neza biri muri Kristo. Injira muri Kristo, zaza haba utaronse zizejejeta muri wewe. Nubuzo kubona azobona kuteye igomwe. Ariko uyu munsi satani we bakora amapirate, akaza ngo genza gutya, ngo niho uzomererwa neza, ngo genza gutya, ngirukanga mu bagabo, umukobwa akiruka mu bagabo, ngo niho azomererwa neza. Kumbe satani ni muongo. Satani n'umubeshi. Aba ariko aragukwega kugira ngo gukure kwicubahiro cyawe, agukure ku bwiza bwawe bwo muri Kristo, akwambika ubusa ahubwo, akwambika icankiro. Uramaze kubona umuntu yambaye icankiro? Satani ateza icankiro c'ubugesera. Wambaye neza, wasokoje neza, abantu bakubona bagashishwa, ugahava wibaza uti none ngire gute ko nagiye kwiyambika uku kose ngomba ko abantu bombona bakankunda. Warataye inzira. Igikundiro kiri mu Mana. Genda wihanuraye, wihane, uce wambara impuzu nziza imeshe, igoroye, nziza, igukwiriye, urabe ingene umwami Imana azogusiga, abantu bakagukunda ugatangara. Ariko Satani akubwira ngo uyambure, ngwerekane ngaha, nigeze kugenda ahantu hamwe mu hoteli imwe, twari tuvuye ahantu dushikira mu hoteli imwe, hanyuma aho hantu twavuye, aho hantu twashikiye, tuhasanga imaraya. Murabona ko imaraya zikunda kwicara mu mahoteli zije kurondera abakiriya. Hanyuma rero nanje mbadicara muri bo, nicaye nabo mbadabibazisha utubazo tumwe, nambaye impuzu nziza nikwije, ariko nabo bambaye nyene kwa kundi nyene. Umwe ndamubaza none kubera iki wewe werekana ibitugu naha mu mugongo hose? Aca mbwira ati reka abagabo babonye ngaha anye, ati ataha ndabigira ndabibona. Okay. Urumva? Rero turiko turaganira, nahabonye ibyago. Umuzungu umwe yari ahari, aca abwira muri abo bandi bariko barango genda mu mpamagare ruriya, ngo bahamagare jewe. Nanje nambaye neza nikwije, kandi jewe ndi ku rugendo, jewe sinzi muri abo bantu. Baca bamubwira ngo reka ngo ugere kumwe n'umugabo wiwe, ngo reka bamubwira. Ariko kuko nanicaye n'abo bantu, nanje bahavuye banyihenda ngo nanje nje kurondera abo bantu. Ariko nagomba kukubwira ngo iki, none ko uwo muntu yatereje ijisho agashima jewe, ariko wundi ari gusa ntamwishima. Nagomba kubwira wewe muri kuribesha ngo ningenza gutya bizosha bimera gutya, ningenda ndi gusa bazoca banshima. Oya, ahubwo bazogukengera. Kunda wambare neza, wikwize, uvuge neza, ureke kwiyandarika. Ni wiyandarika mbega muramaze kubona, reka wihesha agaciro. Ariko ibyo wabikura hehe? Rondera Yesu. Muri Yesu niho hari byuzuye, muri Yesu niho hari bitunganye, muri Yesu niho hari bikwiye. Yesu numugira neza. Ubaye inshuti ya Yesu, igikundiro kiri wiwe, amahoro ari wiwe, ngo azokwambika imigufu mw'izosi, azokwambika ahuca hose, abantu uzobamotera neza.
atari kuvuga ngo wisize ngo wishize ko parufe, ubamotere neza bumve baragukunda. Mu mutwe gushyirako igitsibo, uzogira ubwenge, ube smart muri byose, abantu bazokumva ufise ubwenge, ubwira inama umuntu bumve baratangaye, kandi ufise imyaka mikeya, ariko kubera haleluya, kuko data yabikoze, kuko data yabikoze. Mwene data nshuti y'umusaraba, hindukira Yesu. Uyu mugira neza yitwa Yesu yaduhamagaye tutari tubikwiriye, akadukura hariya yarazi inzu twavukiyemwo, akamenya ati uriya muntu wo mwifire wa wundi mu muryango wa banaka na banaka, akamenya ati iwabo ntibakizwa ariko uriya ndamubona. Yesu akagukura akakuzana. Uyu mwami ni muto, arakomeye. Uyu mwami ntatoranya, nico gituma ukwiye kumwizera ukaza nawe akakugirira neza. Akakamo uri kuranyumvana ni Yesu yakantumye. Jewe akazi kandi ndasemerera, kandi aha jewe ndiko ndasemerera, aha wosanga ahantu nicaye nta n'umwe turi kumwe, ariko data yarantumye. Aha ndabizi ko bishika mu bantu benshi, bigashika mu mazu menshi, bigashika no mu mashengero menshi. Imana ishimwe. Hari akantu Imana yaranyeretse muri iri joro, numva nyene karantangaje. Kumbura iyo ngira ngo nzobivuga ndabidetaye ikindi gihe, mugabo aka kantu reka ndakavuge. Nabonye ngo turi mu ishuri, ngo mbona turi abarimu babiri, ngo jewe n'uyundi, ariko uwo twari kumwe yarankurira, ariko twari babiri muri iyo shuri, ariko sinabona abanyeshuri bacu. Hanyuma numva hanze hariho ngo umupasiteri ariko arigisha, ngo yari afise igikorane. Rero numvise iryo jwi ry'uwo mupasiteri, nca ndagendayo. Ngiyeyo nsanga hicaye abanyeshuri benshi cane, n'abandi nyene bakuze. Hanyuma duca duhura n'umuntu, uwo muntu mbona turamukanije, aca yipresenta ngo jewe ngo ndi umwarimu, ngo nigishiriza ngo dans l'air. Ndavuga nti ariko nanje sindamubarira, je ndihorera nyene gusa. Ariko mu nyuma ngiye kuvyumvira, erega yigishiriza dans l'air, no kuvuga ngo nabajya bose bicaye imbere y'ujya mu pasiteri nabo nyene nabigishwa biyo, kuko uko onye nabona atabigishwa dufise, ariko tukagenda mu gikwane tugasanga buzuye. Nagiye kubona kandi mbona abigisha bose turasigaye twicaranye, ba banyeshuri mbona baciye mu muryango baragiye. Ntitwababoneye bagiye, mugabo bagiye, urumva uwo mupasiteri ngira ngo bari abo mw'ishengero ryiwe sinzi. Ariko mbona umwe mu bo twari kumwe yari afise urukaratasi n'ivyo yanditseko, mbona ahereje umwe muri abo banyeshuri. Murindi jambo bisobanurwe wiki, abantu bose bakorera online ntibafise abanyeshuri bicaye imbere yabo, ariko ba bandi bose bari mu mashengero yanyu nibo banyeshuri bacu. Haleluya! Kuko ibituvuga bibasanga hariya. Imana ihabwa icubahiro. Kandi Yesu yabikoze neza. Pasiteri ibyo atazoshobora kubabwira, nshobora kubivuga bakavyumva. Kandi ibyo uku kuntu nyene muhemu geragenda arabikora, ashobora guforma akigisha bariya bakristo bicaye kwa pasiteri. Bavyumvitiye hehe? Online. Rero Yesu acaranyereka, ati wewe ubone kuri wenyene, ariko hari wundi mwarimu muba muri kumwe. Haleluya! Tuba turi kumwe n'uwundi mwarimu. Uyo mwarimu yitwa Kristo. Turi babiri. Imana ishimwe. Aravuga natwe tugasubiramwo. Muhemu yera kenspira natwe tukavuga. Haleluya! Kandi abatwumva ni bande? Ni bamwe bari mu masengero hari iwanyu, ni babandi bari mu isoko bariko barikorera utwabo, ni babandi bari mu mazu batagiye no mu rusengero
dufise abanyeshuri benshi naho tawe n'umwe tubona ariko dufise benshi ariko bose nabande nabadata uriya mukozi w'Imana bafise mu ishengero ryiwe nabo mwami ntabwo arabiwe nabo mwami uriya nawe avuga nk'uko uwo muntu yavuze ngo dans l'air nabo abo bose abwira nibagororoka tuzohurira mu bwami kwa data. Imana rero ihabwa icubahiro. Yesu ntaco akorera ubusa. Mwene data ukorera online ntubone ngo nta muntu uri kurabwira ufise abanyeshuri benshi. Imana ishimwe ufise abanyeshuri benshi wewe kazana ukore kuko uyo muri kumwe niwe akudikita ivyo uri bukore. Imana ihabwa icubahiro. Ngombye kuvuga rero ngo umwami ahejeje kutwambika akatwoza akatugira neza aca aravuga ati niwubehosha nubeho ntugipfuye naho ibyakwica byari byinshi naho ibyakwica byari bigeze aho bikurangiza ariko Yesu haleluya Kristo avuze ijambo ngo nubeho nta kamaro ko gupfa nubeho komera mukobwa wa Yesu komera wikomereze mu mwami. Yesu aragomba kubaho aragushaka rega hari ibyo yagushizemwo kandi bya bindi yagushiramwo nibyo nyene data kurikira avuga ati baho kuko ndacagukeneye ndacagufisemwo biriya na biriya bizofasha abantu kwisi yose bizofasha abantu. Haleluya ntukihebe rero niwihebore ntuvuge ngo je data ntanzi ni ngo Yesu ntanzi Yesu yarantaye nyumviriza akugira inama wewe genda kwa Yesu ti Yesu ndaje ngirira neza nkuko wagiriye abandi mpangaza mparira ureke kwicira inzira zikujana mu badayimoni inzira zikujana kuri bariya urondera icubahiro aho kitari urondera ubutunzi aho butari urondera biri aho bitari ivyo vyose uri kurarondera ntaho biri muri Kristo biruzuye. Karibu urashaka guha ikibanza Yesu urashaka ko Kristo akugirira neza nkuko yagiriye abandi mwemerere Yesu akugirire neza. Yara amajambo abayumvise Imana idata nibaha umugisha. Haleluya Kristo ndagushimiye kuri mwene data ankurikiye ahari hose. Hari uwunkurikiye ari ku gitanda aryamye mu izina rya Yesu umuhagurutse Mana werekana ugutabara kwawe. Haleluya. Hari uwunkurikiye ariko aragaragara mu maraso yiwe ariko aragaragara mu vyaha vyiwe ariko aragaragara mu rupfu rwiwe mu izina rya Yesu mukureyo. Haleluya. Nahari shishi mu maso y'abandi ayiwe data ariko imbere yawe ntabwo ari uwishishi imbere yawe ni uw'igiciro kuko iyo niwe wajurondera. Haleluya. Kristo mugirire neza gorora ukuboko kwawe mukunzi wacu umutabare umushayure muri ayo mashayi muri iryo shayo arimwo mu izina rya Yesu. Hari uwundi avuga ngo jewe ivyanje ntibigikunda ngo jewe bigeze kure. Mwami Yesu nta bigeze kure umuntu agihumeka ubu kimufise ko kongera kumugirira neza ndetse n'uwitwa ko yapfuye mu buryo bw'impwemu mu izina rya Yesu ukuzura kuri wawe. Haleluya. Mana yera tabara uyu wese ariko arakurondera ariko araguhamagara ariko arakwambaza mu izina rya Yesu. Mwugururire kwihana mwugururire mwami Mana yo mwijuru kongera kugira ivyizigiro. Urakoze kuko umugira neza urakoze kuri umunyarukundo urakoze kuri umunyembabazi mu izina rya Yesu. Uriko arihana n'umuharire. Haleluya. Uyu muntu ariko ararizwa n'ivyaha vyiwe uyu muntu ariko ararizwa n'ingene yagiye kure yawe kandi umukunda. Mwami Yesu Kristo mugirira imbabazi. Ndabigushimiye kuvyumvise kandi kukoze ibirenge ibyo nakubwiye ni mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Haleluya. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nimero za telefone ni za zindi ni +46 768 00 65
46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo, wanditse muri majuscule ukandika uti Habonayo, uca ubona n'ibindi byinshi nagiye ndasangiza bene data, uko umwami Imana wa mwarimu mukuru tugendana uko yagiye arambwira niko nanje nabashikirije. Imana ibahe umugisha, amen, haleluya.